reka nishuri ikibazo umudada ari karambaza ndisiyo yuko bari bakeneye kukimenya bose okay koresha umwanya ujya munsi yansabye pardon kubera ko yari yaryamiye n'undi mukobwa ndakubaza ima question SLC umunsi tubonana twari kumwe ndi kukubaza uri sugi ko nakwaje uva ngitangura ikiganiro ko byanse on arrête par là oya je mbandanya utamwishuye hakantu yavuze nti ngo ni umustar ngo basabe bari rukigo yego ndakubaza bisigura yuko kubera ko uri umustar wemere guca uryamana n'importe qui bon ivyo ntibaza jewe ariko je kuri jewe ndabagiye kubera ko ari babivuze chance wasanga umukenyezi nta twara afise yo kwifatira ingingo nkuno munsi usanga tugende basi mu byo kubaka kera wabona gusaba kuzaniye umugabo ngo ubu ni wazo gutwara me ubu utabizi mugabo ubu ayo mwankoreye baramunza ahubwo gusa nuko nyene ntashatse kubitomora ariko muramunza aha ayo mu rushengero baranciye kwera umugabo wawe wamaze kuvyivugira nujya ndabivuga ahubwo nyene biranye aho uranyibukije ariko nagupost ntaza kungwira mu ndu umugabo aho ntari ico susu cyo umugore wakoresha umwanya kumenga ni kimadikano canke ngo aya maso yimbwa je mbona menga nico bamutekeyemo. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Reka mumundire ndabaramutse bana mwese aherereye ndabahaye amahoro. Ikaze cyane kuri no mbonesha kuri Akamu TV. Akajwi nkuko muvyumva nkuko musanzwe mubimenyereye ni Bazan Sterici. Today uno musi w'abakenyezi by the way racabandanya turacayimbaza le 8 mars ngo nukwezi kose namusi turi kumwe n'umwigeme turi kumwe n'umumama ntavyonzi baratubwira jewe hirya ngira nawe nyene n'umumama sinzi dadi wanje shahara kuzibara ngira araza kubikora neza by the way abatarakora s'abonner j'aime commentaire mubundire mu bikore kugira ngo bigende neza cyane reka ndabaha ikaze shashauji merci salut mumeze gute muraho mumeze neza umugore wakoresha umwanya mani nicuki urakotse nizeye ko mumeze neza abakunzi ba Akamu TV nizeye ko mumeze bien umukobwa wanyu shashauji umama wanyu pana umukobwa wanyu navutse ndi umumama shasha dejuru umama shasha twamuhe ikaze oya yapfe kwitwamwo ntanderagira no c'est pas question uvuga ko tanderagira gitaye mu byabaye ngombwa ko ndabivuga nta kuntu uje imbere ya kamera avuga ngo umukobwa kandi ari umumama n'abana pisi n'uyu n'umumama koresha umwanya muri Kongo mama nawe arabibona wowe isugi none karabaye nta kuntu na kumwe ukinijya ijya hora tu réponds à ma question nta nyishu ndagufitiye bisigura kuri mama rero ntacyo bitwaye whatever ega nturaheza kuramutsa wewe kwa niwe natanyatse mikro oya mikro yacakuriho vraiment ntumubeshe none naje kwaramutsa umunsi mukuru mwiza kuba mama mwese aho muri mugabo aba mama bubatse bityo amategeko apana bashanse badokoye kimya kimwe aba mama bari kumwe n'abapapa chance yama yandokoye oya iciza icyo nkunze niko tuba turi kumwe amenya gute ko ndokora tutari kumwe oya ndokorera hamwe ega savezi ko tudokora turi kumwe rega je kibazo namubaje ntiyanyishuye uri sugi ko watinye kucishura mada twiraye mu maso ivyo si ngo tuye mu maso ivyo si ibintu two ahora tujenge imbere ya kamera ucabona direct kuri ego vraiment abanda mesha examine uko mutabona umuntu ariko aravuga inyuma ya kamera basi umunsi umwe muze mu musabe igisaba imbere ya kamera canja mubwo nyene hagati dutume dufata akantu gato ko kundabaguza ego vraiment baraza kuba gatese gusa nase kubivuga nagenda bivuge baramuzi gusa reka ninumira ayo mwankoreye baramunza ahubwo gusa nuko nyene ntashatse kubitomora ariko muramunza aha ayo mu rushengero baranciye kwera umugabo wawe wamaze kuvyivugira nujya ndabivuga ahubwo nyene biranye aho uranyibukije ariko nagupost ntaza kungwira mu ndu umugabo aho ntari ariko nabipostinze ikanya moja
kwanza turabigaruka ko kwanza by the way yagiye kugwa mu nda umugabo wawe ari foto ni hanze wayibonye ni sawa umeze neza umeze neza umva ni turi wanje urakomeye ni turi cyane. yanje okay mugabo imbere yuko kwanza tubandanya ikiyago cacu cuno munsi duteramisha bariko baradukurikirana mubanze mumbwire umunsi le 8 mars umunsi mukuru w'abakenyezi rya tariki y'abakenyezi duhere kuri uwo mumama toujours mama kuko ni ukwezi kwa mama umunsi wa 8 mars kuri wewe ukubwiye iki usiguye iki kuri wewe none umunsi wa 8 mars usiguye kuri jewe usiguye kuryoherwa nk'umumama kwishima hewe malheureusement yuko wabaye umugabo wanje adahari ngo anashimishe basi nta kundi mugabo ari mu M23 ari yari muri show muri Congo kuzana ibyunguka aba M23 honyine ni wasigaye babatelefona yitwaze ngo umugabo wanje ntawe uhari twicari muri mars toujours bizohera muri yambajije Loït ntavyo Loït wavuze 8 mars ukwezi kose nuko basha yayishize kariko witi yayishize ko nayo yacanye nayo yacize navuze ujya munsi kuko nuwahari umugabo w'ukwezi kose mars ivyo byuko abagabo bataba bari hafi baravyemerewe yuko baje n'ukwezi kose sivyo gashatse n'ukwezi kose ivyaro 8 mars wambajije reka gukwepa toujours turi muri mars niba koresha umwata ko adazoguha abimenye azovyimenyera none ni gahunda yiwanje vya kado yiwe ni wabizi mubibaza jewe sinanje nabizi ko atazoguha kizima yampaye kado y'abana nta kirenzi ico cyane umvirisha umwanya umuzi ukuntu kutariko nakubwire nta kizoza gisumba kado y'abana yampaye ivyo birakwiye birakwiye birahagije nta n'ikintu ntacyo twikomeretse by the way koresha umwanya ukungene uvuze ko adashobora kumuha ikado umuzi ukuntu umuzi oya sinda nuhutimbira kamera nta na kimwe duhuriye ako kantu vuga yuko nayo hakubaza sinababwiye ko muzi uvuga ibibakorako oya no kuri bo koresha umwanya basi hari ukuntu ngo ntari serious ari kuburyo tutanga amakado shano ndakubaze deje yaramaze kuva none uno musi tuyita ikizinga yaramaze kuva muri Kongo natubariye ku kade yamuhaye kwa none ibintu uno musi turi kwishure yaraje nimba atavyaruzi amakuru nimba atabibaruzi nenda kubaza ibintu byose ankore bitegerezwa kuja ku mbuga no nukwezi ko bakenyezi fa kuvuga ko baguhaye twanamenyereye nivyo kandi nivyo batumenyereye nivyo mwamenyereye aha abari bwa baracari mwarabibonye nivyo umusa nteri nda mwarabibonye yarabiberetse ntiyari bwahitinge ndi kukubaza okay kijya gihe inda ya mbere ntiyari bwahitinge inda ya kabiri yarahitinze kurusha nubu none mwarabibonye yintera kuko kijya gihe yaragikubitwa amakofi umve ni nayo mwamumenyeyeko none twamenye yuko yari kubera ko kijya gihe honyine nta na televiziyo yiwe yaranafise urabibona bon nta zose yakorera ko nimwe y'ivyiti ama waka rero wayifuse uhina ni ryari wiwe cyo gituma yavuze ko waka yaragikubitwa amakofi none siyo mwamumenyeyeko mwamumenyeye kuyiwe okay nanje mvuze nti kuyiwiwe uranabisigura neza n'ingene ibitenge vya famba wari wabyambaye wabisubiyemwo kugira ngo navyo nyene bitubwire akantu kose ewe ro w'Imars ahubwo yitiriwe aba famba nakoresha umwanya icyo mwana yashatse ibyo warabibona ewe ibaze je nabonye madame ngaha kikubita kuri stati video yambaye ibitenge aje bitenge famba yaravyambaye cyangwa unaravyamba eske mwambara na famba ndakubaza none ntwibonye yuko twari twambaranye uri kumbaza ivyo wabonye yibwirire wawadi mukenyezi wacu James kibazo uri kumbaza ivyo wabonye ifoto ndavyambaye ubona na famba vyambaye none uri kumbaza iki kwanza mwe mwanjaniranye gute mwe munjanira ntararamutsa abantu kuva wakishuriye ntukivyibuka uratwara ikibazo kuva wakavugiye ntukivyibuka nagumye mvuga sisubira kuvuga na utabara mugindo vuga ramutsa abantu gumuregete nuko watampaye ijambo ndabaramutse twe twari urandi bataguhaye ijambo muga wagihaye ibitafashe wagihaye uraza aho tugeze kuraramutsa abantu wumvise amajambo amaze kwiha kuva kare aho twakavugiye mugabo ngo arindiriye ko bamuha ijambo ayo wihaye n'iryo bari kugiye ntacu kanihoreye basi urabibona tudamutse abantu bampaye ijambo
hama ivyo wavuze n'inde yari yabigusavye ko wabivuze batabintu uriko urabibabwira nishyuwe kuko je sinkunda umuntu abesha ari imbere yanje nta wari yakoje bariko babaza jewe ari kigira ndabareke ko mva mukanyira vyuka Bandi ko komba mukanya havi vyuka baramutse turaguhaye mugabo umenye ko ikiganiro kigira gihe nta kibazo abakunzi ba Kamu TV ndabaramukije nitwa Nkuru Chanceline murakoze cyane nkabe ingene yunama nk'abamareka n'ingene yari karashweberera aja hejuru burya je ndatuje vraiment niwe kuri uratuje ryari ntwatwaye umugabo w'abandi bwabundi natwaye umugabo wawe reka ndamubaze natwaye umugabo wawe navuze w'abandi apana wiwanje wiwawe gutwara mwo kacanja ukorogesha muri Kongo iyo yarayavuye chance mbwira rero umusoro w'Mars kuri wewe uvuze iki kuri wewe umunsi w'abakenyezi ego ni si yuva ni rukuraja ya niyo tukudaca ndabizi kubishaka ko wawe uvuze iki kuri wewe ni vuba cyane inshallah niko bavuga kagutwera ndasavye okay umunsi wa Mars kuri jewe ico uvuze icambere ni umunsi abantu bahimbaza cyane kubera ko twe nk'abakenyezi cyangwa se abakenyezi bawurose bari bawukeneye vraiment ko tugerageje kuraba kera uko umukenyezi yari afashe mu gihugu n'ahandi hantu bitandukanye n'ubu kera umukenyezi muri societe yafatwa nk'umuntu nkaho ataca amazi nkaho menga ni kirimo nyene kiri ngaho pour être utilisé mugabo twarosi akaryo keza ko kubona ko umwigeme cyangwa se umukenyezi nawe ashoboye afise ico yomara muri societe ya nico gituma benshi bawuhimbaza mu kunezerwa cyane bitandukanye na kera ko kera vraiment twari exploiter cyane bitandukanye n'ubu utabona ko mu ntwaro hariyo abamama barashobora kuyobora abamama bafise ijambo nico gituma kenshi tuhimbaza même si je sindawitaho sinzi impamvu kubera utawitaho kandi ntundabe hari igitenge abone na postinze ubuse ayo masi nambaye ubuntu wari wambaye kanzu y'igitenge n'igitambara mu mutwe oya pe oya nukuri oya ijya foto ntabwo nkoroge je n'umuhoroge narabyibona udushaka ko bese iyo nayo postinze uno munsi Mars ibijo Mars haragiye ko n'akavideo uri kuratambuka muri jardin navyibagiye nuko ntagize ujya munsi hari roseti no munsi nayo postinze none kuvuga ngo ntuvyitaho gutusonesha ibitenge kandi ibitenge ari nyambaro y'abamama si nyambaro ntabwo ari wavuze ati twebwe abakenyezi nari navyibagiye ko igitenge n'inyambaro y'abamama ntabwo ari umva ndakosora akantu kamwe igitenge ntabwo ari inyambaro y'abamama ahubwo ni coutume africaine n'ukuri ni coutume igitenge vraiment ni nibaza yuko kibereye umurundi kazi wese ni coutume ego ashobora kubona si makaje kukweka byambaye we kuba bitweretse ku mafoto we nibiki ubu ni kubera ufise nimero yiwe voilà je ni kuri atani nimero yiwanje OK bien répondu nabo yiwe fise nebonye kuri fib mana we akazi naho ufise handi wabiboneye voilà rero muranzi oya ntitugutsinze ariko mugabo wowe igitenge ntacu ukunda ndabikunda ntakubesha akunda ipantaro Mbona shima umunsi wa Mars niwo munsi nabonye yambaye igitenge en plus cyambona igitenge yambaye ni igitenge famba yari yambaye je me suis demandé pourquoi yambaye ibintu bya famba cyo nagira ndamubaza est-ce que yagiye gutiza famba ngo ntiyango nambare reka na famba ko wabonye amasezerano kuri page ya KORESHUMWANYA ajya amasezerano yuko umugore wa famba apfuye cyangwa umugore wa KORESHUMWANYA umwe azogenda nshaka kubaza Madame wakoresha umwanya icuki cyakoresha umwanya umubebe wakoresha umwanya ivyo bintu vraiment hati yatanguriye mu bitenge cyane ibiki bitenge reka ndabivuge neza peut-être ko ari yibagiza hasohotse contrat ivuga nti amasezerano yo ku si contrat n'amasezerano yo kugira gute yo ku ndavuge gute sinibuka ati tuvuga yo guhana abagore yavuga nti koresha umwanya apfuye famba zokwabira umugore akoresha umwanya bishitse famba nawe agapfa koresha umwanya zokwabira umugore wa famba malheureusement famba ntari married ntaba married sinzi ko azofata ujya yarafise umugore depuis quand
famba umugore umugore shasha famba umugore none uwo mugore Kuva ayo masezerano bayahanye gute kandi atamugore reka chance yagusiguriye no umukopine nibaza ko umukopine mugabo famba nta mugore afise vraiment peut-être kiretse nimba yoba yamuzanye ubu vuba kandi muri 2024 nyene la ça va naho nyene ejo kwibwirira byatangure mu bitenge ufise akabazo nyabakino yenda kwishure rero mfise akabazo yuko ayo masezerano kugira ngo Vyagiye mu ngiro. igitenge famba twabonye yambaye nawe ukacambara byatangure mu bitenge madame cyayo famba naramutijije igitenge kugira gitwiwe ne ntibitahuritse nenda babaze ni kiya gitenge cyonyine mwabonye perike ntimwayibonye dira ntimwayibonye sutsiye nitwayibonye rouge à lèvres ntimwayibonye igitenge nicyo cya mbere mubonye famba ahubwo n'ivy'indani niko takuye ngo turane n'ivy'indani usanga navyo yavyambaye iby'indani yabaki suvetse none ntimwamabonanye amasiringi nazo zari kwanje ngo chance n'umupantekote chance no umbe umupantekote upaka kuma fise none ivyo ndevye ugiko n'umupantekote mwambeje aravyunyuye anje aravyunyuye bandanya nurahetse bandanya wisigu mikindi naco ngamba basezeye ngo tuzonyuranya abagabo Jesse ndi umuhindi upfaka bidasura kurongorwa hama kandi nafamba n'umugabo mu bandi nona ndongoye ibyo twariki canke nimba kuki mutiyumvira yuko muri hagati ya twebwe abo bagwayi twe twotangura gupfa kubera iki mufatira yuko ari famba nakoresha umwe bazotangura gupfa ce qui veut dire mes chers amis koresha umwe yapfuye tuzomwitegesha OG kwa famba c'est tout n'umugabo nk'abandi ntacyo bitwaye koresha umwanya bikaba oya isi content koresha umwanya aho uri n'ukuri wiyakire oya uravyemanga ijana kwijana none muriko murabinyemeza oya muriko murabinyemeza ndavyemera namwe bikwemeje umviriza chance ivyo mushaka ndabishura nivyo nishura sivyo none mushaka koresha umwanya yiyakire amenye ko aho azoba ari hose mu kuzimu famba azoba yatwaye umugore deja nta marene aba nta muntu aba marene ataramererede oya rurimwo bazobona yuko ariwe twariko turabona nzobicabona nkuko bafashe ivyano bagasinya kuri ya contrat y'amasezerano ya nzobicabona vuga ati ngende kwa sister okay famba yatwaye okay n'ubundi naco byari kwa sister uzoba marene wahanje ivyo birahagije ndavyazi je urambone urumva ari marene wiwe biraheze arabirangije kugira ni marene wanje shasha yes hariho uvuze shasha twitaba twese shasha okay ntacu rero amazina arasoma wari wavuze yuko ari umusi wo kunezerwa wari w'Mars yo kugira iki bivuze ko bwa mbere batanezerwa canke ubu uye no bonezerwa gusumba canke bimeze gute bo ubwa mbere sero nivyo twize ko twe turabava vraiment ntituzi uko kera bari babayeho mugabo sero nivyo twagiye twiga amashure bagenda twigisha tweje kuraba periode ya antiquité wasanga umukenyezi nta twara afise yo kwifatira ingingo nkuno munsi usanga tugende basi mu byo kubaka kera wabona gusaba kuzaniye umugabo ngo ubu ni wazo gutwara me ubu utabizi mugabo ubu umukobwa afise kwitiramwo bazokubakana n'ubunga afise kwitiramwo mugabo kera ntivyaruko kandi kera donc novuga ko batunyanyasa nyese basimba atari no kivuga mu Kirundi ugasanga umukobwa nta jamba afise wherever ahari hose ntibamwemera nko kuyobora baramucinyiza nta gaciro bamuha muri societe mugabo ubu vraiment turavyishima nico gituma le Mars ubonye umunsi wa le Mars simbona impamvu kuko umunsi wa le Mars ndibuka nari kwibara ntegere base cyane umva umupapa atelefone umugenzi wiwe ngo mbe wagiye ku kazi amwishura ngo nagiye ku kazi ngo ngo wagiye ku kazi gute ngo ari umunsi mukuru wacu wo kwirirwa muha duteka naba surprised mwe muha muteka kubera iki même si ari umunsi mukuru wacu ari le Mars umunsi w'abakenyezi umunsi w'abadada umunsi w'abakobwa cyangwa se abagore mwisigura yuko umugabo aca
acacinyizwa kuri uwo munsi no ni juste nyene kunezererwa munsi ukawunezererwa nyene ukerekana intsinzi twarose pe yo kugira ijambo muri societe c'est tout Shasha Oji ivyo vuze uremeranya navyo cyane ndemeranya nabyo iyi plan agakoresha umwanya yasigaye ateka mu rugo barumbwire none atetse ni keya mbega mwe mumeze gutya keya imasize nk'abantu baca bavuga ati ige keya uyironka umunsi umwe canke uwo yironka igihe cose cyo kubaho kwawe sinibaza yuko yokunda ntabwo umugabo yokwirirwa ateka mu gace ugiye ikivyo uteka vyova hagumya ateka nuwo munsi umwe urawushima kubera agumya ateka minsi yose wowe wacuja kuzana rasiyo none oya hariho bon nibaza yuko nubwo ashobora guteka indwi nini cyane kandi hariho n'umunsi w'akaruhuko ugasanga abagabo ntibagiye ku buzi ndabizi ugasanga no gutaha amasaha aratasha amasaha hakiri kare hakibona ugasanga twadukorwa uko uravuga yuko yokora le 8 mars aranadukoze nko kuri uwo munsi atari le 8 mars kuri yo haco bivugako bon iyo mpwemi muje mwoni sawa pana ko bikorwa kuri ntuzaya kuko ku bushake bwawe ntibyokorwa rega niyo le 8 mars abikora uko abyishakiye ntabwo abikora ngo ni ko yari yo le 8 mars kumbura arashobora kubikora kugira gushimisha avuga ati uno munsi nyene ndamwereke ko namuhaye agaciro ndamushimishe ivyo ntari narigeze nkora ndakimukorera uno munsi biba byiza ntugire ngo abikora kubera umugore ngo yavuze ngo uno munsi ngo ni wewe ngo ibiki nibiki oya abikora ku bushake bwiwe par contre ngaho hariho abantu usanga bavuga yuko umugabo yubahutse kuja mu gikoni cyangwa umugabo yubahutse gukora bijya bikorwa ari umugabo w'ikijuju aba ari umugabo sinzi ngo bashize mu icupa ego niyo terme akunda kuri wewe bivugaho nk'umuntu asanzwe yubatse bon jewe nk'ivyo mba mbona ari abantu bataramenya hisigeze kubera ko nimba n'abakobwa basigaye hariho ibikorwa bakora byari bigenewe abagabo n'umugabo rero yumvira ico kintu agishoboye kuba byo nyene abagishoboye si ukuvuga ngo ivyo vy'amacupa ngo ibiki n'ibiki nta nubwo aba ari kijuju ahubwo umugabo afata umugore we nk'igikoropesho ciwe niwe aba ari kijuju avuga ati ni wowe urwaye utegerezwa kubikora ni wowe ugize ibiki n'ibiki kandi bivana naka uwo mugabo akoze mu ico gikorwa bene dufate nk'ubu wibarutse cyangwa ubwo bari mu bitaro umupapa cyo yicara atamukozi mufise atabana mufise bakuze ngo arimenya ngo bo bazoza guteka bazoza kumwotsa urumva yuko ibyo bitaba ari byiza kame chance wowe bivuga kwiki sajegu uri mu rukundo ntubiduhishe urabona ibyiza urabona n'ibibi urabona ibiharawe urabona n'ibidaharawe vazi en fait ibyo ibintu nk'ivyo nta nkuko wari ubivuze vraiment mu gihe hari urukundo nta umugabo ashaka kugufasha pram mugabo pana kubikora ngo umunsi wa le 8 mars ngo ndekuzi ko ari umunsi wa le 8 mars ya nindi misi ashaka kubikora muri muhira mufise ari nka weekend mufise udukorwa uri kurakora akagufasha gupanga utuntu kugira gute n'ibintu bisanzwe vraiment ahari urukundo usibikwa n'urukundo pe Imana ishimwe zayashigikira gukintu aratahuye yuko kugufasha atari ubujuju kame ego wazavuga ijambo rizima umugore wawe cyangwa ugasanga ngo kubera ngo twitwa abama biki gihumbi ukasanga ngo dutegereze gukora ubwo bzi bwose atana kamwe kavuyemo iyo bari ngorane utaratahura urukundo icari cyane kumva yuko wofasha umugore wawe n'ibintu bisanzwe cyane rero bano bakobwa sinzi ko bababwiye umwe ni umujournaliste undi ni umujournaliste turi kumwe hano n'abajournaliste by the way murakoze guteka mudute bwanyu mwebwe nkuko mubibona gute mu micungara ritandukanye canke ukungene utubayeho abakobwa b'abajournaliste ukungene dufatwa sana sana rero abantu bari muri entertainment hangwe abo bantu ngo hangwe nawe bakaba nije ndakiyumvanye cyangwa tukumvise twese twakumvise babangamira bimeze gute babangamira Shasha Oji uvuze toujours les femmes pas les filles les femmes
rero nturi umukobwa nabikubwiye wishuye ikibazo nakwaje wacijiwe hajya umukobwa ubonera gute ndagobwira nanje sindi umukobwa umve umukobwa reka ndamusigwa ijambo yambajije kwanza umukobwa ufise ubwoba umukobwa n'umuntu wese atarabonana n'icitwa umuhungu mu mibonano mpuzabitsina ndugu yangu warabikoze uri umumama sofi yuko atamwana ari ngaha gumarira ngo karanga muntu yerekane yuko uri umumama vyanya ndafise ikibazo rero uri umumama reka nishira ibyo bambajije kwanza reka nje nkubaze nabikoze ryari twari kumwe ico ko gitinyitse OK merci ba ouverte siko umva ndakubarira reka twishire ibyo batubajije c'est pas question yo kutaba ouverte cyangwa kuba ouverte tubaremera umunsi abantu bacaye kora dukurikirana reka twishire ibyo batubajije tubaremera ikiyago turi muri entertainment tubaremera ikiyago tuko turigishanya kwigishanya hawo ivyo byo kwigishanya bivuye kwigishanya naho ndakuba DJ wavuze yuko umuntu wese amaze kubonana n'igitsina gabo ari umugore ndakubaza ma question SLC umunsi tubonana twari kumwe ndi kukubaza uri sugi ko nakwaje uva ngitangura ikiganiro ko byanse on arrête par là oya je simbandanya utamwishuye biranse reka c'est qui veut dire ko ikiganiro kirangirira nanyishira ntakibazo OK turagowe basi turagowe chance n'umugore je vais arrêter par ici kandi rero chance z'ubwa mbere misi yose tuboranye ndakimubaza aracinyoha numviriza rero abandi bakobwa ndiyo ndabagiye barishura batuma bibeshera mugabo bakishowe rero bawemeje kuri umumama bwite OK je m'en fous nta kibazo OK wari utubajije gute haje Jenny barije muri abajournaliste ego kandi turabizi yuko abajournaliste sinzi muracinyizwa cyangwa musanga mufatwa neza we mureke yikure ngo ndabakoresha bazi mu mbabari ego mugabo nawe urimwe naco okay turacinyi turacinyi kubivuga turacinyizwa cyane ukungene mubona kino gikorwa ciwacu kano kazi kiwacu mukabona gute duhere kwa shasha hera mikrahiri rega nturi mikiri wawe okay donc bon je nta gucinyizwa mbonamwo kumbere je nta mwanya munini ndabimazemwo wenda n'uyu ubona naho tuguma ducokozanya arabinsumbye amazemo igihe kinini kunsumba hama ku ruhande rw'iwanje je nta gacinyizo mbonamwo hama ndabibona nk'akazi mu bundi kuko karanyinjiriza umushahara runaka jewe peu importe intambamyi zirimwo nyene ariko si za grave sinzi mugenzi wanje ngene bibona ndi kuvuga gatwe kanje mbona ari bien nakazi nk'ubundi intambamyi ndazo nzazinde nyene uziza abasani bagara kwimana ama interview guhura n'aba diaspora bavuga kwa nagukunze navyo ni droit yawe yo kwemera canke kwa nibaze yuko atari vya grave niko je ndabibona chance rero dadi wanje nawe nabivuga ko dadi wanje ahubwo nukakazi bon ibintu rero sinavuga nta kazi katagira intambamyi kubera ko nkuko abivuze ndaye gusubya amada ukiye kuturanyuba mukazi ariko mukazi akazi konyine nkunda gusubya yego bon intambamyi nkuko yabivuze icyambere coco ni cy'abastar bagara sinabastar gusa ushobora gutuma n'undi muntu atari muri domaine y'ubustar ari muri domaine usanga akugaye ko canke nta mwanya ronse sinzi nimba kuri umwanya canke byarinze kugara yego hanyuma ibindi navyo ngira ngo nikujya kuntu usanga bo nuko ntibiramba ko cyane mugabo ndabyumva ku bandi ugasanga nk'umustar kubera ko kenshi kubera ko tweba tubona ku mbuga cyangwa utanga guha izindi image zitari zoba uyu ko ari muri ibi abafise iyi shusho usanga ukihura n'abantu bagupropose ibintu bitagira umutwe maguru ibintu nawe utanishimiye usanga umuntu ngo kuryamana reka gutwenga madame nimba utaragushika nuko akuba kuri uko shimira koresha umwanya yabikuzanye wabigiyemo yamaze kugira umugore nta bintu bitagira umutwe n'amaguru bibaho birahari birabaho
birahari basi ni kujya yaguciyemo reka kumucira basi nutagira umutwe w'amaguru ngiye kumusanga ibintu byose utagira umutwe w'amaguru ni cagihe umuntu aza kukubwira ibintu bidahwanye n'ivyo dans la mind zawe wowe ubifata nk'uko ngo utagira umutwe w'amaguru nk'ivyo ego usanga nk'umuntu ngo kubera bimeze hari umunsi byanshikiye urasabye umuntu ikiganiro jise ko twe tukuvugishije nta bindi biba bituzanye ikiganiro gusa ivyo zava umuntu ngo urabanza ngo uze muhiyonje tuvugane what tuvugane man niki ndagushaka tuvugane gusa ikiganiro gusa ngo banze uze muhiri wanje iwe hari location kugira iki hari location n'ukuri en plus n'abantu b'abastar nyene wumva voilà ni ibintu nk'ivyo nta bindi birenze ya naho ubundi kuza muri ibi twadushaka just money nta bindi hariho abantu bavuga yuko usanga ubironkamo amafaranga menshi ngo nuko ubikoreramwo ngo harimo agafaranga kenshi kuri ico weco ukivugako shano kwisi nova ngo nk'amafaranga menshi mbwa agasabuni akaronka agasabuni vraiment n'amafaranga menshi ku buryo ngo wokorera nk'amafaranga ukavuga ngo ndushaka ndayiguma mu myaka yanje yose kugira kandi kazi ntokajamwe ntayo pe mugabo commune fee ushaka kuronka agasabuni ukigurira karato twebwe dukunda utuntu twinshi ntuzo uri kurabikora ngo ugende muri ville urengane muri ville ubona akarato ube incapable kugura ibintu nk'ivyo mugabo nta birenze pe namwe usanga udashaka kurira amaboko ngo ume wicaye muhira reka mbaze umugore wakoresha umwanya kubera ko twebwe tuvuze ko turabigeme baracaturondera turacari ku isoko wewe yaravuye ku isoko ni mu gihe ashaguna ngo oya no umviriza chance ntunteranye ngunye avuze ngo turacari ku isoko nico nagunye twebwe twicari ku isoko nawe uracari ku isoko na wa mushero wa muri posting uracari ku isoko none ndakubaje umvise ntagukunda gumarondeza uzi imbere niwe sawa reka bambaze rero mbise aranamwihakanye reka bambaze wewe ntakiri ku isoko ariko chance aracari ku isoko nta kibazo jewe chance kamana bizomugora chance bizomugora chance arapfurukana cyane ni mu gihe rero dusanga hariho abantu batwita yuko akazi dukora nako ubutandero ukaca usanga ngo nk'ubu uwe ngo uvugisha abasare canke ngo ukoresha abasare ngo ni ikintu sinzi ingene nocita uca ubutandero biki kuri wewe uca ukivuga kwiki oya ikintu abantu bagomba gutahura aka nakazi nakazi kandi ni mu bintu bigezweho ibintu by'imbuga nibyo bigezweho umwigeme wese rero ufise uronsa ko kazi ukaba ubona wo bishobora ukagira amaraso meza kwa abafana bacu uko murabiza abafana bacu bagaye ibintu urabizi naho kora kazi ntiwiteho ngo bavuga ibi nibi ivyo bavuga ngo ucuba indaya ubaye indaya niwe witanga ndisi yuko atamuti bagushirako canke ngo agukweye ku nguvu umuhungu arapropose ivyiwe nawe ukavuga ati sinazanwe n'ivyo nkeneye agafaranga k'amavuta kiki utuntu twose muza abakobwa dukenera canke abamama hanyuma ugakora kazi hama nawe ugiye ufise objectif yo kuzura dandaza ngo uronke n'amera pembeni nayo ni shwa yawe nishayi wawe nk'abantu rero bakubona uri nk'umumama uri ubikura bikora uri umumama bobo bavyakira gute bon ngene bavyakira sinzi bivana n'umuntu wese ngene atahura ariko ico no basaba batahure akazi Shasirabina ndeka ndagiye uri kuravuga bavuze urabe imbere ya kamera je sindakabati bon okay abantu babona ngo umumama ari muri ivyo ni nka kurya rero n'abamama b'abaririmbyi bakina filme ibiki nibiki abafana bacu mufate yuko akazi kose katarako kwica kozana gasabune nawe uri nyuma ya kamera ubona ubishoboye uronse iyo opportunité gakore kugira ngo uzuragabanya gusaba igisuku umugabo canke umusheri bizotuma kwa agaciro bifate nk'akazi hama nabivuze niwe buza buje kumbuga kugira urondera abakiriya bagura ivyo bagura kugira uzuraronka mera ya pembeni ni shwa yawe ni shwa wawe ku buryo uvuga ati jewe no munsi ndidandaza kuko abahungu ntibagushiraho umuti ntibaza kugufata ku nguvu ibintu byo gufata ku nguvu ntibikibaho ndizeye yani urijana ugatanga ivyo utanga mu gaheza ayo mahera ni shwa
yawe urijana ugatangira shanze gutwenga ngo we mikro ari cyo byishura ko abyumva wewe asigaye n'umusineaste asigaye ari ishise akantu ntwenze ngo udandaza adandaza iki none adandaza iki mubiri none ibyo bintu ntibitahuritse iyo uvuga udandaza ako kantu bagashize ubu natahuye none umuntu akwisi indaya bakwisi ikintu ko kudandaza umubiri bakaguha amahera cyo tuma bavuga ngo abantu n'indaya kumbere biba byakoze umukobwa umwe bimwe bavuga ngo umuryango umwe agatukisha umuryango gaca reka mbere nk'uko complete kuri ako kantu avuze en fait umwe wese ajya mu kintu afise objectif nimba utoja muri journalisme si journalisme gusa ibya entertainment cyangwa se ahantu hose mu gihe uzobijemo ufise objectif yo kuvuga nti ngiye kurondera aba diaspora ngiye kurondera amahera biciye muri izo nzira ariyo objectif ufise nivyo uzoja gukora mu gihe uzoja mu kintu ufise objectif ati jewe ngiye gukora amafaranga kugira ngo bimfashe ya objectif yawe ikujanye niyo izo kutandukanya n'abandi mu gihe rero nimba hariho abantu babivuga nkuko bisigure ko bahuye n'abandi bafite za objectif zabo nyene izo zo kwidandaza zo kurondera zo whatever sinzi bakibagira yuko hari n'abandi babijamwe bafite objectif zabo ya wow turiko turarangiza rero kugira ngo dusige inzira amavuta ariko sinogenda ntavuze ku tuntu n'utundi dusanga twarabonye kuri chance tumuze nk'umujournaliste ariko mu nyuma tukamubona ariko arakina amafilme kandi rero filme yakinye abantu b'Imana mwe mutaraje kwiraba aca batumira baje kwiraba kugira ngo vyorohe chance bijya bintu kweri wakinye bana we bijya bintu wakinye mu buzima busanzwe nuko usanzwe umeze cyane ndakubaze mu minsi je urabona ndamubajije nyishura mumbaze mu nyuma nico kibazo tose dukora bimwe umbajije nyica nibaze ndashaka kubaza ndakubaza mu minsi naho ari mike umaze kumenya ibijya bintu wabonyemo eski hari ico bivuga ko bantu b'Imana jewe chance nituvugana cyane chance sindamuzi umuntu ni namunini umuntu aragoye chance sindanamuzi navuga ati ndamuzi asampusha rero niyo mpamvu nayo ndabikubajije kumbure nk'abari ko baradukurikirana bakuze ukuntu kuri aho mu filme bashira amakenga aho nani cangira akabazo turakora ikiganiro turabazanye vyakomeye turakora ikiganiro muze bacishamo kandi ngo chance ngo Pentecote ndakubaza aba Pentecote burya zikagese barazijamo kwe bivuze ngo chance rero mu Pentecote basi mu kibano chance bakwakiriye gute vraiment ntabarumbwire kuko bijya ibintu wakinye n'ibintu biremereye kandi biremereye how biremereye kumva yuko uvuye ruguru hama uvuye ruguru mu misi mike ukabura fashe burya buzima ati kwa bantu baba Pentecote nkuko bivuze ibintu biremereye kuri wewe bimeze gute bavyakira gute icyambere cyo mu kibano barazi ko ndumwana itonda bagiye ko tazo nokora ofati hari ikintu abantu badatahura filme reka ndamuzi ko ndabaza ko karandaba uturazi nine ofati ikintu abantu badatahura nuko badatahura yuko filme itandukanye n'ubuzima bw'umuntu personnel filme aba ari script bijya byose dukina amajambo yose tuvuga bari numba twandikiye sivyo kandi filme igusaba kuba uwundi muntu atari wewe donc actinga cyangwa se ukora ibintu vyanditse ntuzubona umuntu akinye muri filme afise ingesombi uce wimagine yuko ari bwo buzima abayemwo cyangwa se akine ari umwicanyi ucibaza yuko mu buzima bwa misi yose ari umwicanyi no filme ari script baguha impapuro ukaje no urabosa no kubosa ugasoma hama ukajimbira kamera ukactinga ni act abantu babonye irya filme rero nibaze ko ntabwo bwo buzima bwanje pe mugabo nakoze ico script insaba umugore wakoresha umwanya ashobora yarayibonye kuri wewe wayibonye gute irya filme nka mugenzi wawe ariko arakina bijya bintu wavyakiriye gute ndazi ko yatangaye kuko irya shusho siyo yaranzimwe vraiment yarumiwe
urera urakunda kumanyishira n'ibibazo okay nyene ko bivuze naratangaye kubera je ntitumeranye igihe kinini yariko ko ndamuza aritonda nubwo nari karambera kwishinze aritonda mu buzima busanzwe rero ahubwo naratangaye kubona yarashoboye gukina intuze yankazirya hore nkazirya nubwo wamubajije ko ataratakaza burya bukobwa bwiwe nkuko wabivuze uko umuzi yitonda usanga atarabutakaza ntabyo nomenya kwitonda nabijya biratandukanye yego vraiment icyo uvuze nico kuko kanyishuye ko aho hantu icavuze nico kuko ntuzibone bavuga nti ivu rihoze niryo riturira ntuzibone aba bose baba pentecote bambara ibigira hino niho dusanga kenshi bafise amada baja mu ngeso zibi ngo usanga wa muntu aguruka wiyumvira yuko ari wabikora usanga biratandukanye nta nivyo nakora ya tayari yisiguye urakoze kwisigura mugabo n'ibyo avuze imyitwarire nabijya bindi biratandukanye cyane nyene naratangaye kubona ashoboye amahore nkajya yabaye agasheshe nka kujya kumbure sinzi nyene gusa kandi narabyishimiye nacemana yuko yateye imbere kandi ashoboye nawe ntuzore kumuhamagara ngo umuhidiri muri filme nawe ko bishoboye mugabo kandi usamiye n'umugabo wawe fye ntumwimenyereze koresha umwanya nifye namubwiye ko nzoca ndamuroga koresha umwanya nifye akakwimenyereza basi umva koresha umwanya azoca akoresha umwanya nyene umva izina ryo nyiri determine patitu ni ryari chance mbo patitu nabonye by the way mwakoranye na Hawa mwene filme yego nta makuru ndabifise ko pe mugabo ndazi ko iri mu nzira babitegura mugabo izoza yego mu isanzo rero kugira ngo usige inzira amavuta akajambo kamwe ku kanyuma mushobora gushikiriza bariko baradukurikirana ababazi ko batabazi ndabizi mugende mubahaye akantu kamwe mubavugishe ariko imbere ya vyose Madame koresha umwanya sinzi ko waravye ikiganiro twakoranye je nawe urazi aho duherukaniye barabibonye ivyanyu sindabijamwo uretse ni komantere twishurire uno muntu tumwishure hariho abantu benshi babajije sinzi ngira uraza kubigira ibanga n'utubazo tubi ndabigira ibanga gute biri imbere ya kamera sawa nta uranyishe umva ico kintu yawumvise ngo ndabigira ibanga n'utubazo tubiri abantu bagiye barabaza sinzi ko wasomye komantere sinzi ko bashaka urusaku ntavyonze bavuze nti kuko twabonye koresha umwanya cyangwa igihe ari content ko twabonye fukama agasaba imbabazi umugore wiwiwe yaravuye kumucamwo canke ari content gusa imeze gutyo ni cambere ico banze ucishure icambere muri hajya nyene yaravuze ati si content none mubaza gute ngo yari content we nyene ijambo giwe ryaravuze ngo iyi si content atari content hari habaye ikese imbabazi kubera none ndakubaza yari ninde mugabo adacinya umugore wiwe ngaha nimba wowe umviriza no banzu chance banzu nume bose ishure impamvu umviriza chance hora umviriza naravuze ati tubivuge ibyo wakoze yari yanyemereje naretse kubivuga nta bishasha birimwo ntiyari yishe umuntu ntiyari yaroze yari yadraze nkuko nabandi badraga setu yari kudraga biratandukanye hariho gushima biratandukanye attention chance kudraga nivyo basore bose z'abagabo bose ashaka kubona ngaho nyine mademoiselle nyine wimereye akanafina nagukunze mugabo guca inyuma ni kindi kintu yari yadradi yari yaguciye inyuma yari yaguciye inyuma yagiye kuryamana n'uwundi cane none ndakubaza nije mukobwa wa mbere koresha umwanya yararyamanye nawe reka guca ku ruhande uvuga umviriza chance reka kunshira ubanza nishura ikibazo sije mukobwa wa mbere yararyamanye na koresha umwanya ikindi kintu koresha umwanya n'umustar abakobwa nabo murazi ngene bashuhira abastari yari yaryamanye n'undi mukobwa setu none ivyo ni ibintu vya grave ako kankuva ngo wasanga murabazi bisigura ko urwako umviriza no chance rindira gato nivuge kwanza gati ndagusabira reka nishuri ikibazo umudada ari karambaza ndi sure yuko bari bakeneye kukimenya bose okay
koresha umwanya ujya munsi yansabye pardon kubera ko yari yaryamiye n'undi mukobwa by the way nkabimenya hakaba umuhari yaranabivuze ati si content urumva rero ibyo jewe mba mbona byarabaye byari simple kubera ko hariho n'abandi babikora bagatera amada hanze ntimubimenye urumva ariko twebwe kubera nyene biri ku mbuga mugaca mumenya gahunda zose sije yararyamenye nawe twabanye yaravyaye hanze ni nkuko n'ubuyotera n'inda hanze kandi jewe nije mugura ari mu nzu setu ni wuzwi n'amategeko nawe urabizi uranzi na cameraman aranzi n'abandi baranzi oya undi ntabwo mwomumenya kuko no yateye inda ubwa mbere umwana mukuru ntawe muzi bisigura yuko umugore ari je niyo mpamvu rero nimba atashazomenyekanisha ni gute umenyekanisha wa gatatu chance none kumenya ngo ufite jaruzi chance wabonye ko azogukita chance arafite inzigo kumana ujya gwawe kandi nujya gwawe ntazoryama nawe gusa kandi nubu ariko usanga amaze kwikora na benshi umve erega jewe navyishuye na Ange navyishuye ijya pardon yarayisavye yari yaryamye n'umukobwa hanyuma ndabimenya okay niyo pardon yarasavye kandi by the way je sinabifashe nk'ibintu bya grave nimba gitamunzi wanje nimba ari je yerekana ari je muzi abakobwa bo ku ruhande ukuye ko nyene bon nabandi nabagore benshi babayeho bagabo babaca inyuma ariko bakihangana rero ico iryo kosa ryakozwe gikuru nuko atahura yuko ryakozwe kandi sinshobora kwicara ngo ndarame ngo ndaze gukoresha umwanya ngo nta bundi bwa pembeni buhari umuntu afise izina abakobwa barabirukira baba baguma bashoboka abahungu nabo n'abanyantege nk'imbere y'abakobwa by the way ico kintu niyo ntokimenya ugishizemwo logique so umugabo w'umustar ugomba kumenya yuko nubwo bitamisi yose ariko bicamwe kikaba sinzi ikindi kibazo mbwire ndakwishura ikindi kibazo ca kabiri chance tekereza wowe asigaye kugwa mikro gusa bazivuga ko kare okay hakandi yavuze nti ngo ni umustar ngo basabe bari rukigo ndakubaza bisigura yuko kubera ko uri umustar wemere guca uryamana n'importe qui bon ivyo ntibaza jewe ariko je kuri jewe ntabwo bagiye kubera ko ari babivuze chance wowe ufite ukuntu ndariko ratahura umuhungu n'umukobwa baratandukanye by the way umuhungu niyo batari umustar arashobora kuba afite umugore mu nzu ugasanga pembeni yaryame n'undi mukobwa urumva donc ico ni kutiyubaha uzi ko ufise umugore mu nzu nawe uri umustar uja kuryama n'abandi bagore hanze kubera uwo mu nzu ntabagutosheje imba gutoshe ibyo bavuga Imana ifite ukuntu yaremanye irari abantu b'abahungu we ntari ufise none je ntarari mfise umviriza we chance iki kiyago ntugishiremwo joke abahungu bafite ukuntu baremwe kandi umuntu arashobora kuryama nawe watagukunda ari kubera ibishobisho bivanye n'umubiri wiwe sawa akafite umudemu nkanje akunda w'imigambi wewe nawe kubera ibishobisho n'ingene yumvise mu mubiri bigaherera yanagutera ninda kanayanka kubera yifitiye ntumwicira imigambi ya Ange urumva rero twebwe abakobwa turatandukanye je sinavyanse ico nanse nuko avuga ngo abastari kandi hariyo nk'abastar usanga araba bari fidèle yego nibisigura yuko uri umustar nisigura ko uri umustar ngo tuje kuryama ako kandi ko nanse ndavyanse chance ariko kubera ko maze kubona hariho nabandi batarabastar ivyo bintu ari byo bigize je nabonye yuko abahungu nyene umengo niyo ndemanwa yabo sawa impamvu gusa nugusaba Imana ikabahindurira gusa mindset zabo bagatoshwa n'ikintu kimwe kuko ubu urashobora gusaba munga kundaye n'abakobwa batanu yemeramwe umwe ndabizi reka ico kigabukire ngaho nsize kubivuga kubera ko turi imbere ya kamera kandi ivyo tuvuga hano bishobora kwigisha abantu benshi cyangwa sanga benshi bakurikirana mugabo ace yumva ngo kubera ko umustar no c'est pas ça du kubera ko umustar ushija gucinya umugore wawe kubera ko umustar no okay ni nko usanga ntanze na content kuri Akamo TV byose bibaho icakabiri rero kuko ndazi iyi ni yabaye introduction kumva ngo yasavye ngo kubera yanciye inyuma itegerezwa kuba akantu kagize na cece niko mugenzi wanje agashizemo ama
bon oya reka ndeke kwisigura ntacyo umuntu wisiguye cyane azotahura kandi biba bipfuye biba bipfuye umuntu azoraba uko nyene azamenye ko yasabye igongwe kubera ko yari yanciye inyuma setu ari content atari content ni secret Chaka bitirangiriza aje gukora imirimo yo mu rugo kugira tumurekure kare kubera tudasoma komantere frame antukangira ntiwozimara hari umuntu yanditse warahagurutse arakubona bariko baragusaba ikigongwe muri kijya kiganiro rero uwo muntu tubwimva uko mbabarira amatwi navyo inyuma y'urugo hora chance mbaze ndakusabye nishure yanditse muri komantere ego hinge numve ngico gisusu c'uwo mugore wakoresha umwanya kumenga sinase oya inyuma y'inzu hinge numbiye komantere urumva ico gisusu c'uwo mugore wakoresha umwanya kumenga ni kimadikano canke ngo aya maso y'imbwa je mbona menga nico bamutekeyemo mufashe kuraba ndi imbere ya kamera mpaguruke bandabe ko arico bantekeyemo cyangwa atarico bantekeyemo hari ibintu bakunda kwambara bavyitwa ibishifodi abatanzania kwanza kugira kibaze inge gato ndabumviza ko agifise kugira akibaze kugira kibaze yisunze iki yabonye ari kinini ya cyane kubyo uko cyo ari giterano cyane nivyo ntazi nivyo wabibonye acaza agaruke gahanda bizi n'umufana wa ni chaoji mukama wanje ntibiraza na ariko abafana ndabakunda n'ukuri dutuntu muvuga muraduteramisha muraryoshe pe yabishuye ego namwishiye uwo muntu nibatse ko atayindi komantere nibaza yuko akabaza nari navuze ati je nkazosura ku murongo uyu muntu nzobabariza ariko nibaze yuko kenga yaheze kumbe rero kugira tsiginjira amavuta nk'abari baradukurikirana umwe akajambo ashobora gushikiriza byareka kwanza ndabashimire kubona mwatwiyumviriye ko merci beaucoup Akamo TV abatara babakurikirana ibikorwa mu kugira abonnement amakomantere n'ibindi baraye babigire hama ndabakunda cyane naje muze murakurikirana ibikorwa byanje kuri Rage Media TV muzamugize neza muzoba muri intwari n'intwari kazi sigisabo oya ni gisabo ntabwo ari itegeko no ni gisabo ndiko ndasaba sawa chance nanje reka ndabashimire kwanza ko bafashe umwanya wabo kudukurikirana kuko burya abantu badukurikirana n'agaciro cyane mutadukurikiranye twe ntitwaba turi hano imbere yanyu nikubashimira nta bindi hanyuma ari umuntu yumvise yavuga filime dadi wanje nakinyemwo mukumva ibibazo babaza mukibaza ibintu bavuga n'ibiki ni filime itwa dadi wanje wandika hawa films cyangwa ukandika dadi wanje uca uyibona ni full movie part 1 part 2 izobandanya reka rero ndabashimire chance canke shasha oji ndabashimire cyane kukigoro mwagize nizere ko nitwasura kuhamagara muzo kwitaba atakibazo toujours Akamo ni iwacu turi kumwe tsohora turi kumwe ndabashimire namwe abakunzi bacu bino mbonesha kure Akamo mwadukurikiranye kuva ku ntango gushika ku musozo nizere neza yuko kiyago cabaryoheye harimo inkuru nyinshi zitwenza twaryohewe kandi ibintu bimeze neza cyane mutibagera kuri s'abonner taragira bien sûr j'aime commentaire partage kugira ngo ibintu byacu ibikorwa byacu bandanye bigushikira ari byinshi cyane bye bye naho utaha